Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Onesime Dushimagize. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 ntwarante umwaka wa 2024 kaze mukurikiye amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu bakozi bo ku bitaro byitiriwe umwami Karede biri mu gisagara ca Bujumbura bariyamiriza ihagarikwa bavuga ko ridaciye mu mategeko gicegera c'umukuru w'ikigaga cyo gufashanya zurikiyemo abakozi bo kuri ivyo bitaro. Abakenyezi bahora badandariza kwibarabara ryitiriwe UNESCO muri quartier ya gatatu ya zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura barababajwe n'ingingo babuza kubandanya bahacururiza iherutse gufatwa n'uburongo iyo zone kuko atahandi bafise boshobora kuja kubandanya bisumamwe. Mu kiganiro kw'isoko cuno munsi tugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD Manasenzo Bunimpa asaba kimbonera kure zonse ibigwanisho zikongera zikigisha ibya gisirikare aya nandi twabateguriye ni mu kanya kaze mu idonito. Ano makuru tuyahere mu gisata c'agateka na muntu umuhari w'abakenyezi n'abigemeye n'amahoro uriyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abakenyezi babiri imboneza mu mugambo SNL wa Gatogwasa. Mahiru wize bari cakarongo y'uwo muhari avuga ko ihagarikwa ry'abo bakenyezi ryakozwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza uretse ko bariko barahohoterwa nimniho nyangwa ry'uburenganzira bw'abakenyezi bwo kuja mu vya politike. Kurikira Mahiru wize bari cako arongoye umuhari n'amahoro. Abakenyezi Agnes Nibirantije arongoye abakenyezi bo mu mugambwe SNL mu Kayanza na Jacqueline Uwizeyimana arongoye abakenyezi bo mu mugambwe SNL nawe nyene muri Buhumuza barahagaritswe n'abakozi bo mu iperereza none ubu nta wuzi yo bajanywe nta wuzi yo bapfungiwe. Mbega abo bagore bari muri politike bahugwa iki? Ni kuki abagore binjira muri politike badahumuriza ubutegetsi? Kubera iki iryo hohoterwa ry'abo bakenyezi n'imiryango yabo? Abakenyezi baramenye ko kuja mu vya politike y'igihugu ari uburenganzira bwabo ntakugwako kandi bariyemeje kubijamwo atakibazibira kandi batarenganywa. Ikibabaje turavye biriko bikorerwa abo bakenyezi babiri Agnes Nibirantije na Jacqueline Uwizeyimana turabona ko ubutegetsi busa n'uburondera kugarira uwo muryango abakenyezi. Abo bakenyezi binjiye mu mugambwe udakundwa n'ubutegetsi buriho ubu. Kibazo rero c'abo bakenyezi kirimwo ingorane nyinshi. Icambere no kuzibira abakenyezi ngo ntibakaje muri politike uko babigomba bonyene. Ica kabiri no kwankiriza uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ica gatatu naco no kurondera inzira zose zo gukuramwo hakiri kare umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanywanyi bawo bijunja imbere yuko amatora y'ibihumbi 2025 agera. Ni kibazo gikomeye c'intwari bereye kandi tarobanura na cane c'uburongozi bwiza gituma uzitoza arondera gukuramwo uwo bohiganwa akomeye kugira bazotsinde bitabaruhije. Turababajwe nako kabi gakorerwa abo bakenyezi n'imiryango yabo. Turateye akamo abarongoye inzego zijejwe umutekano n'ubutungane ngo bakore igishoboka cose iryo pfungwa rihonyanga amategeko rihagarikwe n'igipfungu cose kiri kuri iryo pfungwa ryabo kiveho. Turizeye ko bakiriho nuko uko kugwanira ubutegetsi bihonyanze abari ku nzira yabo bose hatavuyemwo n'abakenyezi n'imiryango ko hagarara hakaba ihiganwa ryuguruye atawurirobanura ku neza y'abanyagihugu kuko ari bonyene batanga ubutegetsi nyakuri. Umugambwe CNDD-FDD na leta iri ku butegetsi nibavyumve babitegere. Abarundikazi barafise koko uburenganzira bwo guterera mu vya politiki y'igihugu nagateka kabo nibavyemere kuko abakenyezi ntibazodohoka. Ayo mabi ariko akorerwa abo bakenyezi kuko bagiye muri politike aho nyanga koko agateka kabo kazi na muntu
n'uburenganzira bwabo. Uko bizwi nuko bitegekanijwe, amareta arategerejwe gucungera ko abakenyezi baja muri politiki ko babishatse, nk'uko amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu atari make avyemeza. Twotanga nk'uturorero twa rya sezerano mpuzamakungu ryo gukuraho ikumirwa ryose ry'abakenyezi imwe bita CEDAW, canke yangiye ngo y'igihumbi kimwe amajana 325 ya rwa rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano. Ivyo biravyemeza, kandi abari ku butegetsi mu Burundi bari bakwiye kuvyumva bakabihagararako. Agnes Nibirantije na Jacqueline Uwizeyimana azwi ku izina rya Hafsa, imiryango yabo nabo basangiye umugambwe bakaba batasubira kubakubita ijisho kuva habaye ikoraniro ryo gukombora agatogwasa ku burongozi bw'umugambwe SNL. Agnes Nibirantije akaba yahagaritse kuba Imana igenekezo rya 10 ntwarante, nayo Jacqueline Uwizeyimana Hafsa akaba yahagaritse kuwa gatatu igenekezo rya 13 z'uku kwezi nyene kwa ntwarante. Nari mpejeje kubabwira mu ncamake y'ano makuru bamwe mu bakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Harede biri mu gisagara ca Bujumbura bariyamiza yirukanwa bavuga ko bidaciye mu mategeko y'icegera c'umukuru w'ikigega cyo gufashanya gihurikiyemo abakozi bo kuri ivyo bitaro. Mu gihe bivugwa ko yoba yahowe kwanka kwivanga k'ubuyobozi bukuru bw'ivyo bitaro mu itunganyo ry'ico kigega, abakozi basaba ubutungane ku gico bukoze kugira ngo mugenzi wabo atunganirizwe na ryabaye wa kabiri ahanywe muri ubwo buryo. Ni nk'uko twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Izo ntambara zimaze igihe kuko zatanguye mu 2021 hanyuma kugeza aho hirukanwa abakozi, kandi n'abasigaye umuyobozi akabandikira amakete yo kubatera ubwoba ngo bategereza gutunganya amatora. Izo ngorane zivugwa n'isoko mu bakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Harede zijanye no kwivanga k'umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro mu itunganywa ry'ikigega gihurikiyemwo abakozi FMPT mu majambo avunaguye y'ikinyamazuru. Nico cuka rero catewe no kutumvikana hagati y'inzego zirongoye ikigega hamwe n'ubuyobozi bukuru, catumye icegera c'umukuru w'ikigega Richard Yamuremye yirukanwa atabanje kubimenyeshwa kandi adatekerewe, yagirizwa amakosa aremereye, ico bita faute lourde mu rurimi rw'ikinyamazuru. Akaba yirukanywe mu mpera z'ukwezi guheze kwa Ruhuhuma. Nikete ryasohowe na muganga Stanislas Harakandi, umuyobozi mukuru w'ibitaro vyitiriwe umwami Harede, yagiriza inzego z'ikigega kuba zaranse gutunganya amatora mu gihe ikiringo cazo cari carangiye, ngo biraheza bituma haba umutekano muke kuri ivyo bitaro. Bamwe mu bakozi bakavuga nyabona ko ibijanye n'itunganywa ry'amatora bitari mu vyo umuyobozi mukuru ajejwe, ko ahubwo biraba komite y'ikigega hamwe n'abanywanyi baco. Richard Yamuremye akaba hambije Alice Nduwimana yararongoye ico kigega, yirukanywe na muganga Stanislas Harakandi, umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro kuwa 14 Ruheshi umwaka uheze w'2023. Isoko ryacu mu bakozi rivuga ko umuyobozi mukuru yarenza karimbi mu gukora ivyo, aho ngo yitiranije amabanga yo kurongora ibitaro hamwe n'itunganywa ry'ikigega c'abakozi. Yamuremye Richard yirukanywe tariki 28 z'ukwa kabiri mu 2024 kugira ko atemeye umuyobozi ariko arabategeka mu itunganywa ry'ico kigega. Ubundi amategeko afise uko avuga ukuntu amatora agenda naho hoba hari ikibazo kandi ntibico bitera umuyobozi. Rero turiyamirije iyo nyifato kwirukanwa kw'abo bakozi. Twandikiye ubutungane twari twituye kuri administrative kugira ngo yerekane aho umuyobozi agarukira n'abarongoye ikigega ariko kwivanga muri ico kigega. Nk'uko biri mu makete RPA ifitiye amagopi, abakozi bavuga ko bituye inzego zitandukanye nka sentare y'intwaro, sentare y'akazi hamwe n'ubugenduzi bukuru bw'akazi, bagasaba ko izo nzego zogira ico zikoze kugira ngo bagenzi babo batunganirizwe. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera umuyobozi mukuru w'ibitaro vyitiriwe umwami Harede muganga Stanislas Harakandi, ariko bagumye batubwira ko telefone yiwe ngendanwa iri mu kibanza cakure. Mu gisata c'ubutungane urubanza rwa Emilienne Sibomana rwaracuritswe. Inshuti n'abagenzi bifuza ko gocurugwa hagatangura kuburanisha uwo yagirije kugwa bizaragiye. Inkuru twateguriwe na Elvis Nyamungere. Nimboneka rimwe muri kahise ko Burundi ku ruhande rumwe no kuri kahise ko butungane ku rundi ruhande. Iryo niryo ryungane ryakoreshejwe n'abashingwamanza bafasha Emilienne Sibomana mu rubanza rwiwe na Patiri Laurent Ntakarutimana kumwe n'umushingwamanza aserukira leta mu rubanza rwaciwe na sentare nkuru y'Igitega. Muri ico cegeranyo cabo ababuranira Sibomana bavuga ko ivyagirije vyose ku caha cyo gushurashutsa ivyo vyakoreshejwe kuri Sibomana Emilienne nk'uko womengo niwe yakekwa ko gushurashutsa abana
patiri yarazanye amasura amukora kw'icaha mu gihe hari kwakurikiranwa Sibomana. Ku bwabo rero uwari kwagizwa niwe yahavuye aza kwagirizwa. Ubundi ku bwabo bashingwamanza bunganira Emilienne uwo yaretse patiri Ntakarutimana yari gufatwa agafungwa kugeza yejejwe canke ibirego bibaye imfa gusa, mu gihe Emilienne nawe yari gufasha ubutungane mu kwegeranya ivyemezo vy'ivyo arega patiri Sibomana. Kuri ubwo rero abo bashingwamanza babona ko urubanza rwaguzwe na patiri Ntakarutimana kumwe n'umushikirizamanza kugira icaha ntikimwagire, kandi kumbure iyo bakwirikiza inzira zose urubanza rwategerezwa gucamwo, patiri Ntakarutimana yari gukuraho yezwa akabona gushingisha urubanza rwo gucafuzwa. Abashingwamanza rero n'umuryango wa Emilienne Sibomana basaba sentare isubiramwo imanza gucurura urwo rubanza. Arakoze Elvis niyo mungere. Abakenyezi bahora badandariza kwibarabara ryitiriwe UNESCO muri quartier ya gatatu ya zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura bari mu mwiheburo bivanye n'agatotezo baraye bakorewe n'urongoye iyo zone. Abo bakenyezi bavuga ko batumva ingene ibidandazwa vyabo uwo mutegetsi yabisanzaje, abandi bagakubagurwa ababuza kubandanya badandariza muri ico kibanza kandi atahandi yaberetse boshobora kubandanya bisumamwo. Ido nido na Eroge Diveremesha. Ku munsi wa kane w'indwi turiko turasozera ni abakenyezi bakorera imirimo yabo yo kwiyungunganya kwibarabara ryitiriwe UNESCO muri zone ya Nyakabiga bahura n'amahano. Abo bakenyezi bavuga ko bagiye babura indongozi yitwa Javendo kubgayo abatura k'ibirenge ari naho kubaduka akubita yongera asandoza ibidandazwa vyabo. Uyu munyagihugu yarahari avuga ko baraho basigaye baje marariwe. Haramwihe udasanzwe amarira n'amaganya ku bakenyezi barabadandariza munsi y'ikigo ca Campus Mutanga kwibarabara ryitiriwe UNESCO aha mu Nyakabiga gatatu. Ku munsi wa kane igihe kitahindutse niho babona chef de zone wa Nyakabiga Javendo kubgayo aza akubita amameza bateretseko amashu, nore, bitunguru, amatomate, marengarenga, utuntu nyene basanzwe badandaza duto duto ahera ku meza ya mbere akubita igwa hasi ya kabiri gushika n'abantu batangara ibiko biraba. Mu kababaro kenshi abo bakenyezi basaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kubagarukirako, uretse ko iyo mirimo bakoreraho ariyo buraro n'uburamuko kuri bo, ntibabona ko bagiye kubaho mu gihe babirukana batabereka ahandi boja gukorera. Asaba bashimitse yuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura bose bakaguma bakora, kuko uno munsi yavyutseho twara zone Nyakabiga Javendo kubgayo ababwira yuko umuntu ashobora kubona acamujana mu gace kamufunga. Akamara amazi ibintu biriko biraba bateye ubwoba n'agahinda. Umva kenyezi niko kaba kabatunga ku kazi uko barira amashuri abana, bakariha inzu, bakivuza iyo bagwaye, bakivuza abana iyo bagwaye, none babuze icefu ca ruguru ntibageho baririsa babwira ngo baveho ngo baje mu masoko, nayo masoko nayo baberetse bajamwo. Ni ukuri birateye intuntu n'agahinda. Uruganda rwa RPA ntirwashobora kuronka Javendo kubgayo aramutswa zone ya Nyakabiga kugira agire ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abo bakenyezi. Amakuru twarose kuri uyu muhingamo avuga ko umukuru wa zone Nyakabiga yahavuye agisha inama abakenyezi kuri uyu wa gatandatu abemerera kubandanya bahakorera ariko bakaja barahagirira isuku. Tumira amati tubandanye n'amakuru twabateguriye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Amatora atawakumira aciye mu muco nimwe mu nkingi za demokarasi. Uburundi bwimirije ibihe vy'amatora. Uko biri uyu munsi mu gihugu, ayo matora meza arashoboka. Mbega demokarasi yoyo yifashe gute? Inyishu ni mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 17 ntwarane umwaka wa 2024. Abatumire ni Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka mu Burundi, yari yahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020. Francis Rohero umukuru w'umugambwe FPI Fraternité des Patriotes Ineza akaba nawe nyene yaritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2020, hamwe na David Lionel Birame umwe mu gwaruka baba mu mahanga bahurikiye mu mashirahamwe y'ugwaruka. Ikiganiro ijambo ni gwawe kizotangura igihe cy'isaha 11 z'umugoroba mu masaha y'u Burundi, kikazoremeshwa na Bob Rugurika. Kaze dusangira ikiyago.
garukira abantu bawe. Abanyagihugu bo muri quartier Ruziba ya zone Kanyosha muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ibagiro ryaho mu Ruziba aho rikora atasukura haba. Ahanini abanyagihugu bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara. Ubona ko uretse ko ritubakiye iryo bagiro nta n'amazi meza rifise. Ido nido na Danikre iratwumva. Ibagiro ryo muri zone Kanyosha ntiryubakiye eka mbere aho babagira ni ku butaka bw'ivu nk'uko isoko ryacu rivyemeza iyo uhashitse usanganirwa n'akamoto kabi kubera isuku rike ryaho cyane cyane nk'iyo imvura yaguye n'ahantu harangwa n'ivyondo vyinshi hakarangwa n'umunuko mwinshi ukihashika gusa wakirwa n'akamoto nyene katameze neza hakaba hari ubunyerere iyo baba bariko barahakorera usanga kubera ko haba hari ivyondo baraheza bakahabagira uko nyene basanzwe bakoresha mu mashini. Abo banyagihugu bavuga ko abihereza inyama zahabagiwe bashobora no kugwazwa n'umwanda uhari kuko atamazi ahari. Abo nyene ubu muri iki gihe c'imbago bitaravyonyuka iyo baje gusumba aho baba bariko barabangira ataye hasa nabi ni ku bivu ivyo ntibituma amagara yacu tworoherwa n'ivyo bidukwegera indwara zitandukanye kuko nta suku biba bifite kuko kanatsinda niyo bariko bararonga n'inyama zirongesha amazi y'amugere n'amazi nayo nyene aba yasa nabi. Abanyagihugu bo muri quartier ya Ruziba basaba ababijejwe ko bokora uko bashoboye kugira aho babagira hubakwa amacuniro akwije ivyangombwa. Mu ruganda rwa RPA ntituraronka abajejwe intwaro muri zone ya Kanyosha ngo bagire ico bashikiriza. Arakoze Danikre iratwumva. Ikinyobwa ca Musere ndende kirabandanya kubura mu bubare busanzwe bwo mu ntara ya Gitega ariko kikaboneka mu mahoteli afise ububare. Abanyagihugu bidogera abacuruza mu bubare busanzwe kiyo baroze ico kinyobwa bashaka kigurisha ku bafise amahoteli ku mafaranga menshi bagasaba abarongoye intwaro kugerageza gutuza iyo ngeso. Ido nido na Vicky Chris n'interetse. Haraheze amezi abiri ikinyobwa ca Musere ndende kiboneka nabi mu gisagara ca Gitega no mu makomine agize iyo ntara. Ariko rero iryo kera gico kinyobwa gibonekeza gusa mu bubare busanzwe ariko mu mahoteli ntikigera kibura. Nubwo biruko abihereza ico kinyobwa baridogera abafise ububare busanzwe ko iyo baronse izo Musere ndende baca bazigurisha kuba amahoteli ku mafaranga menshi. Ariko rero abo bene ububare busanzwe ivyo bagirizwa barabihakana bakavuga ko Musere bazironka gake kandi ko iyo bazironse baziha abakiriya babo baje kuzinywera mu kabare. Ariko rero mu mahoteli ico kinyobwa ca Musere nubwo kitabura kirazimvye. Icupa rimwe rikaba rigurwa hagati y'amafaranga 4,000 n'ibihumbi 4,500 mu gihe mu bubare busanzwe kandi ku giciro cya leta ari amafaranga 3,000. Ubu rero sibonekeza muri ubwo bubare busanzwe iyo Musere zibonetse umuntu aje agurira icyarimwe amacupa ya Musere aba yategekanije kunwa kuko nka yuko zohava zihera atarakwiza igitigira aba yategekanije. Abihereza ico kinyobwa basaba abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo. Arakoze Vicky Chris n'interetse n'umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'uwahoze umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD Manase Nzobonimpa yashikirije imbonerakure zo muri komine Bubanza. Muri ubwo butumwa akaba yasabiye imbonerakure ko zoronsa ibigwanisho zikongera zikigisha ibya gisirikare. Ku isoko y'uno munsi mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambi CNDD-FDD rutereza kwigishwa ivya gisirikare rukanaronswa ibigwanisho kugira rukingira igihugu hako ruguma rugira defile gusa. Icifuzo cashikijwe na Manase Nzobonimpa yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD imbere y'abanywanyi b'uwo mugambwe ku mutumba Kagirigiri wa zone Mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza. Ako kamo kakaba katewe mu gihe Burundi buriko buraja mu matora y'umwaka wa 2025. Ako kamo katewe muri kino gihe kakaba gatuma hibazwa ibitari bike mbega amategeko y'u Burundi yoba yemerera abarundi batari mu nzego z'umutekano gutunga ibigwanisho. Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri iki kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 ntwara n'umwaka wa 2024. Ikiganiro mushikizwa na Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze.
mu rugendo rwagizwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine n'intara ya Bubanza ku mutumba Kagirigiri muri zone Mitakataka ku munsi w'Imana igerekezo rya 10 ntwarante uno mwaka. Manase Nzobonimpa yahoze ari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yahamagariye leta gutanga ibigwanisho no kwigisha imbonera kuri vya gisirikare kugira abacunga umutekano w'igihugu. Yarongeye ko kw'abanywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kuno munsi barya bakajyanyuma kubera umugambwe CNDD-FDD ari naco gituma basabwa gutora umugambwe mu matora yimirije. Nagira nsabe imbonera kuri ko atari ukwiteza imbere ni byiza gusa sivyo byonyene mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyene eri yaracahema nanye ndacahema tubaforme tubize leta dufashe bige umusirikare za kuza azanye bimwe bigezweho ibunduki y'amaboko yari ntayizi ko organiza abasirikare yari ntayizi je sindabizi icyo dufunza n'igiki kurasa binda dufunza nibwo butumwa bwonyene nazana imbonera kure ngaha rero nagira nsezerere abanyamigamba wowe uri umuseneri wowe uri umuporona wowe uri uwundi menya ko ucunzwe umutekano urara uriye urara uryamye uzinuka ukarima ukimbura kubera umugambwe CNDD-FDD uriho ufite inzego zikwiye kugira ngo wewe umusenere wowe umuporona n'abandi mubeho. Tubakeneye amajwi 100%. Dukeneye amajwi 100%. Umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi Mijebe baranegura amajambo y'abanyepolitike bamwe babandanya gukoresha urwaruka mu nyungu zabo aho kubafasha imigambi yo kwiteza imbere. Daniel Ngendakumana avugira umuhari w'urwaruka Mijebe atumira urwaruka cyane imbonera kure kuba maso akanko wese yo bakwegera mu bitagira mvora. Umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi uratewe impungenge n'ingendo yo gukoresha no gucuranguza urwaruka yasubiye kuja ku murindi udasanzwe mu gihugu cy'u Burundi kandi ibyo bigakorwa ku nyungu z'abanyepolitiki n'abanyamigambwe na cyane mu gihe hegereje igihe c'amatora. Ibyo rero bigakorwa n'abo banyepolitike badafata umwanya ngo bategura imigambi ishemeye bashobora guhiganishwa bakama bazeye imisi yose mu nguvu z'urwaruka bakoresha uko bashatse. Wisunze ibyo byose rero umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi urakibuye urwaruka urusaba gukanura rukaba amagabo rukamirira kure ibyo byo gukoreshwa no kujanwa mu ntambara ukagwibutsa ko izo ntambara zidatorera inyishu ibibazo bafise haba muri haba no muri kazoza. Umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi kandi ukabuteye akamo abakinyi ba politike ba kino gihe ko akazoza ku Burundi kari mu minwe y'abarundi bose ko uruhara rwabo atari ubwo gutanga ko inkuka urwaruka ari bwo Burundi bw'ejo ahubwo ko rukeneye gutegurirwa imigambi irukemurira ibibazo ikaruteza imbere ikaroha n'icyizere cy'ejo hazoza kwazoba heza. Numwishirahamwe Fokode niko babibona. Gordien Yunge ko umunyamabanga nshingwabikorwa muri iryo shirahamwe abona ko ako kamo gateye isoni mu gihe Burundi busanganywa amategeko yerekana neza ingene amahoro n'umutekano bibumbatirwa n'abategetswa gukora iryo banga n'ibanga. Twari dusanzwe tuzi yuko ibera kuri muri cy'igihe cy'igihugu zica zigakiza zicuza zishatse zihohotewe zigomba. Ubu rero babahamagariye kugira baronke ubumenyi n'ubushobozi gusumbirije ubwo bari bafise. Ubwa kabiri nabwo nuko ariko avuga ubona yuko avuga abantu babiri twebwe nabo abo ni bande niho hari ikibazo gikomeye kuko aravuga ati turi miliyoni 13 hamwe twokwikura ko miliyoni 4 tugasigaza miliyoni 8 canke 9 abo izo miliyoni 9 izo zikaba izo zizokwitwa Uburundi bwa Nyaburunga. Ngerageje gutahura nuko CNDD-FDD bibaza ko ngira ngo abashika miliyoni 9 canke 8 rero kuri bo Uburundi ni CNDD-FDD abandi batari izo miliyoni 4 zo gufuta zo kwica nibaza yuko ari abo bose
batavuga rumwe batitwa ba CNDD ufatiye ku bwoko ufatiye ku vy'ibyo vya politike ufatiye kuri ivyo bintu vyose bituma yuko utari kumwe nabo ataba ari wabo arizo bivuga gutyo nuko ivyigishwa navyo mu kinyegero navyo biba birengeje kandi kurashobora kuvuga amajambo nkayo hanyuma akaba nayo yidegeje nuko abafise inkigi abafise aho yabikuye igitangaje nuko acavuga ati ntidushobora kwemera ko batwikira ko abavyeyi bacu abana bacu abamama bacu aho ko abo biwabo bashobora kugira dogo bemera guheba imiliyoni zine mu kugira bakingire abo bavyeyi babo urumva ko hariho babandi batero kwishwa batero kuvaho bamwe bikirenga kugira ngo bashobore kubaho neza mu mugambi wabo rero akiri ivyiyumviro mwe n'ivyo biragoye ko demokarasi iwacu izoshobora gutsimbatara kuko umugambi ushobora kuba imyaka 20, 30, 50 hamugapfa twabonye iprona ahigeze uno munsi yarigeze kuba ikomeye nk'uko kwa CNDD mu minsi izokurikira CNDD izosaza ifise iyindi ariko Burundi buzokwama ari Burundi hanyuma nikiriho tuguhamagara tubibigwanisho mu gihe amategeko y'igihugu cacu avuga bari gutunga ibigwanisho batabirikuriwe cawiyumvira hamwe imera kwezitoza ibigwanisho zikija mu myitozo ya gisirikare abandi barundi bose bakaba bagatora ibigwanisho bakaje mu myitozo ya gisirikare uburundi buca bugenda gute birakwiye ko hakurikizwa amategeko igihugu ntigitwarwa mu bishobisho nico gituma haba hariho amategeko akigenga ikindi nuko uhagarika guha inkigi iyi misoro y'imbonerakure kuko aho gufata ingingo zo kugira ngo amabizikora agabanuke kubanya baziha inkigi niyoza yuko ataco bifasha abarundi n'Uburundi mwerere kuvyumvira ko ikoreshwa ry'ibigwanisho atakindi bishika ko atari indyane mu banyagihugu ataco bazira aha twokwibutsa ko kuva mu mwaka wa 2014 urwaruko rw'imbonerakure zitahengeshanije kwagirizwa n'ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe mpuzamakungu byaba ivy'ishirahamwe mpuzamakungu ni ivy'amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu haranira agateka kazina muntu n'ivyaha bitandukanye harimo kwica kunyuruza kuboreza gufata no gufunga biteye kubiri n'amategeko hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme abo bose akaba bazira ko bakekwa kuba batavuga rumwe n'umugambi uri ubutegetsi CNDD-FDD nino ngaha nyene duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere ndabisango ku kindi kiganiro ku munsi wa gatandatu za Nagahwana cyari ikiganiro kw'isoko arakoze Bonfils Niyongere murakoze namwe mwese mwakurikiye no makuru shimire na bagenzanje batorokanije hamwe nabo mu buhinga bw'ivyuma basumye mudukurikira atankomanzi onezime dushimagize yabashikirije ndabasezeye nefuriza kororaniko